bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutse ndabahe n'ikaze makino iganiro cacu cuno mugoroba turacari igenekezo rya 29 kwezi no kwindwi uno mwaka turimo 2025 nonge ndamutse cyane vyimva mutima abantu bose badukurikirana aho baherereye hose harabari mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi harabari muri Kenya muri Zambia Uganda harabari muri Congo mu Rwanda n'ahandi hose muri Afrika umve ko turamukije tutibagiye abari mu migabane igiye itandukanye harimo Europe Asia ndetse na Amerika turamutse nabo abantu bibere muri Oceania bumve yuko nabo tutabibagiye na bukebuke nkuko bisanzwe ndi kumwe n'umusesanguzi ariko imbere yuko mpijambo canke mikazi umusesanguzi nagamba ndababwire ku nkuru yari kiravugwa cyane yuko iradio na televiziyo ya RDC yoba yafashwe duhejeje kuronka telefoni duhamagara yuko umuntu ari hafi y'ikirimba avuga yuko iyo nkuru ari mu yo gushikuza ari babantu babagomba kuvuga ibinyoma kugira ngo bashobore kunezereza abantu babo rero nta kidasanzwe ntabwo iradio irafatwa nta nubwo ivyo bintu muri Kongo banabizi bwana musanguzi reka nango ndaguyikaze makino kiganiro. Yes urakoze cyane bwana journaliste kwikaze umpaye reka ndamutse badukurikirana. Yes nta byinshi ndi buvuge kuko duhejeje kuganira mu kanya gaheze. Of course reka nce ndugira gatoya kwico waroje kuvuga imbere yuko twinjira mu kiganiro cacu nyezina. Twama twavuze kenshi yuko kijya gisirikare cyazinyesha mbaza RDF gikomeye cyane gusumba handi ku mbuga ngurukana bumenyi cyane gose amakuru yo gushikuza yo kubesha yo kurema ubwoba mu bantu ivyo kabisa barabishoboye sinabaza yuko hari nabo bohangana ngo babe muri yo ntambara kabisa baratwara drapo so rero ku nkuru twashikirije twerekanye yuko ari nkuru tudafite ivyemezo kandi ari nkuru ishobora kuba ari yo gushikuza rero nkuko kivuze bwana journaliste twaciye turonka inkuru y'imvaho itojwe neza nuko wanashaka ni Kinshasa bijya bintu ntibinazwe abenshi babibonye babitukuye kuri B-Info Plus no kuri bya bitangaza makuru bindi bishikutse iyo rero ni mureme ntihage n'abasubira kubita ku mwanya Kinshasa iko sawa kama savile Uvira kabisa nuko bwana musangozi kuri no mugoroba navuga ko tuje kuyaga ikintu gikomeye cyane umuntu wese adakwiye kunegrija reka ndabasabe umuntu wese aherereye nyamburi mu nduru uhave hamutora gatebe wicare kuko iki kintu ni gikomeye cyane cyane mu buzima bw'abarundi abantu benshi barumva yuko igitoro cabuze bitameze neza kabisa kikabura mugabo ntibabashe ntibashishoze igituma igitoro kibura kumbure uno munsi singombye kuvuga byinshi turaje tubive imuzi n'imuzingo kugira ngo abenshi bashobore kumenya ibijanye n'igitoro ibura ryaco ndetse nico kugira ngo igitoro gishobore kuboneka ngaha mu gihugu cyacu ciza cyo Burundi nkuko vyahoze mu misezi ntabwo ndi umwe ntituri babiri ku murongo wa telefone turafise uwundi muntu adasanzwe aza kugerageza kudusigurira cyangwa gutomorera abarundi bose badukurikirana ibijanye n'igitoro bwana musanguzi ndagusaba umumeri kaze hama twashene n'ikiganiro cyacu. Woba wifuza gukorera hanze y'igihugu hariho benshi tumaze gufasha kuronka akazi muri Dubai woba wifuza kuba muri bo biroroshe cyane tubafitiye ubuzi bukurikira ubwubatsi construction ubushoferi driving gushikana ibintu ku mukiriya delivering gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse gucunga ingo amasosiyete n'ibindi abo twita abasecurity n'ibindi hejuru y'ivyo tubafasha kuronka visa mu buryo bunyarutse kandi bworoshe mufise ico mubaza twakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73 kuronka akazi muri Dubai biroroshe kandi biranyaruka hasigaye amahitamo yawe. Urakoze cyane bwana journaliste imbere yuko duhikaze umutumire wacu turi kumwe ku murongo wa telefone hari ibintu nagomba kuvuga kwanza mumbabarire mu Burundi abantu bari nyuma y'igihugu cy'u Burundi bazi yuko ata muntu numwe ari mu Burundi ashobora kuba yogira ikintu avuze kubijanye n'ibura ry'igitoro ibura ry'isukari adashobora mandi majambanemo bazi ko tudafise access yo kuba twoshobora kubona ibitagenda neza mu gihugu cyane gose niyo mpamvu
pardon uzosanga benshi ba Chimamanda Moses ba Pacifique bavugayo bashaka baca reka nabite biha simbone kindi nokoresha ariko mandi majambo baca bihararanga bakerekana yuko mu Burundi kabaye biriko biracika yuko atakigenda sivyo so uyu munsi kuba tutariko turaronka ibitoro nkuko twategerezwa kuba tubifise hari impamvu sivyo aba bose baguma baririmba ngo ibitoro CNDD-FDD yananiwe nive ku butegetsi kubera iki batigera bafata umwanya berekane pourquoi ivyo bitoro bidahari cyane gose berekane pourquoi nimba isukari bavuga yabuze itariko iraboneka cyane gose berekane impamvu aya mafaranga y'agaciro atariko araboneka bavyimbi muzingo kabisa reka mvuge ni za ideology zazanye shamba nyene za RDF nukuvuga bo bafise message zisongoye zo kugira ngo bahuruza abantu bareme ubwoba abantu bankishe abantu leta mvyeyi sivyo nta n'umusi numwe ndigera numva numwe yashoboye gufata umwanya ngo avuga ati kuba ata amafaranga y'agaciro ariko araboneka mu gihugu ni kubera impamvu izi n'izi nta numwe leta rero nirabe ingene yokora ibi nibi nukuvuga bose baza ngo leta yananiwe nishira amaboko hejuru bimeze ukunukunuku so uyu munsi rero kuri BM4 Plus twazanye iyi topic iyi sujet kugira ngo twereke abarundi tubeho tuzi nibiki biriko biraba mu gihugu kugira ngo uyu munsi igitoro kibe kitariko kiraboneka nkuko cyategezwa kuboneka nibiki biriko biraba mu gihugu kugira ngo ya mafaranga y'agaciro ntidushobore kuyaronka cyane gose abantu benshi abaza kumva ikiganiro gushikanga ijeje baza kuvuga ati bajya bahungu noneho basaze bagomba babohe ndababwiza ukuri nimba hariho igihugu dufise kuvuga akatubakiye c'est bel et bien le Burundi sivyo kandi tubivuga turi proud kuko turazi yuko atamvura idahita cyane gose nimba uyu munsi atagitoro dufise hari impamvu kidahari kandi iyo mpamvu izovaho cyane gose so reka rero tureke kubicisha amajambo ndafise ibyo nari kuba novuga ko mugabo kandi vyinshi reka duhikaze kwanza umutumire wacu hama turaza kubandanya umutumire wacu reka tuguhe ikaze kuri BM4 Plus kumbure wari kurumva ivyo turiko turayaga n'umusesanguzi ego ndabaye mwiriwe rero mwebwe mushobora kuduha ikaze kugira ngo dushobore kugira ivyo dushikiriza reka nshingira ko ndamutsa n'abakunda kumviriza BM4 Plus hanyuma nanje ndazi ntibamenyereye ariko nubwo ntivuga izina ariko kuri ico kibazo ngo mvuge bimwe mu byo nize kugira ngo bamenye mbega umuntu agiye gusigura ivyo bintu ninde abifitiye ubushobozi bwo kubisigura ubushobozi mfise nuko nize ibijanye no kubungabunga no gutunganya amashirahamwe reka mvuge gestion et administration des entreprises muri make rero mu byo ngiye kuvuga birimwo mu byo nize rero ndibaza abazoba bavyumvise navuga n'ibintu bishasha batari bwumve kandi ndazi ko nzobambaye bamwe mu bambere bazobe ko baragenda babivuga ego reka rero ngira ko ndababwira nti ikena ry'igitoro rirava kuki ikena ry'isukari rirava kuki ikena ry'imiti nubwo mutari mwabivuze rirava kuki n'ibindi bintu byankenerwa birava kuki ikintu cya mbere na mbere twomenyesha bene gihugu bakurikirana BF nuko bomenya yuko mu gihugu cy'u Burundi hari yindi intambara atari y'amasasu ariko ari intambara y'ubutunzi ivyo twita mu gifaransa guerre économique yego iyo guerre économique rero mushobora kwibaza muti none abansi ni bande abatari abansi ni bande rero ndashobora kuvuga nti burya rimwe na rimwe iyo turiko turaba leta abarongoye igihugu
tubabona nk'umuntu w'umugabo natwe tukaba nk'abantu b'abagore, aho umuntu w'umugore abona umugabo akama yibaza ko ashobora gusohoka hanze akazana icyo kurya mu gihe hari inzara neza cyane, hanyuma umugore agahebura ari uko bukeye kuko yibaza ngo naho haba mu ijoro umugabo asohotse arazana icyo gufungura. Aricyo gituma bavuga ngo imbwa ihebura bugaye cyane gose. Ariko rero nkibandanya nyine nkivuga gere economique nibihe bikoresho biriko birakoreshwa mu kugwanya ubutunzi bw'igihugu bitabonwa n'abari bo bose, ariko ari ibintu bisaba yuko habaho abantu baba baryamye ahantu canke bicaye ahantu biyumvira ku nyungu z'igihugu cyabo. Hano mu Burundi turafite icyo twita monnaie électronique. Izo monnaie ziri muri bimwe biriko biratuma itunga ry'igihugu ryononekara nubwo bamwe babona kumengana amajambere. Ndavuga Limicash, Ecocash, Bankobuyi Note, hakaba hariho na n'izindi. Ayo n'amafaranga aboneka hano mu gihugu cyane n'uburyo bwo guhanahana amafaranga byo bita transaction hano mu Burundi dukoresha buhari kandi buzwi. Rero ubwo buryo hariho ukuntu bifashishije itumatumanako ry'amakuru dusiganye uno munsi hano vuga WhatsApp, Facebook, Instagram aho ushobora kwandikira umuntu ubutumwa bukamushikira byihuse. Baciye babiconnecta hamwe na Limicash na Ecocash, abansi b'igihugu ndabivuga uko nyene baciye bagenda hanze bashingayo utuntu tumeze nk'ama bureau de change, bagaca bagenda bagagira iyo change yo hanze mu gihugu dufatiye kuri bano bantu bava mu gihugu bagiye gukora hanze. Igihugu kikarindira ko ari amadolari azinjira mu gihugu bakabura. Muti bigenda gute nse nubisigura rero? Duga kwijambo turadomako baragenda hanze gukora, abavuye mu gihugu bahawe passport mu Burundi byose n'abarundi. Bamwe bageze hanze baca basanga yari kwa tubiro de change aho novuga nka South Africa, nkavuga Dubai, nkavuga za Arabia Saudite, nkavuga za Buraya, za Amerika, za Aziya, hamwe aho hose nagenda ndondagura aho hose ubwo biho de change umusangayo ayo tuzu twivuze two kuvunja mu dusangayo. Rero no kuvuga baca bikora gute? Hari abantu bamaze gushinga ariko tubiro bo bakira dolari gusa, bagaca telefone akoresheje WhatsApp canke Facebook canke ubundi muhora wose, agaca telefone mu Burundi ngo begi dolari bariko rivunja ngahe. Bagaca bavuga bati riko rivunjwa dufate nk'ibihumbi 5, 6, 7 gutyo. Iyo rero amaze kubivuga uko aca avuga ati afate ya biro de change agaca muha nka $100 canke $200 wa muntu agaca mubwira ngo mpera bano bantu mu marundi utandarisha amafaranga nganuku. Sinza kantu ko kumvikana. Ako kantu karumvikana cyane. Y'amahera y'amadolari ntaciye no kuri konte y'u Burundi ngo hari ico kita bero byita konte kura nimba ntihenze ntibagiye. Hakaba amuvuma kuri konte bakabona yuko ari amafaranga yinjira ku rwego rw'igihugu. Ucusanga y'amafaranga aho kwinjira ku rwego rw'igihugu ahubwo yagumye hariya nyene ntigeze yinjira, haciye hazunguruka amafaranga yo nyene hano hagumye hazunguruka amarundi gusa. Ego kandi y'amafaranga yari kuza mu gihugu akamanza hakaboneka yuko yinjiye mu gihugu kugira ngo tumenye duti bega mu gihugu cy'u Burundi hinjiye amadolari angana gute. Rero no kuvuga iki babantu nabo barangura mu Burundi barangura ivyo bazana mu Burundi nibo bagenda kuvunjisha hajya kuko nta madolari bajana kandi nayo basangayo, ahubwo baca basanga babandi barangurira hanze bayavuze kuko bagize no kuvundiranira ku mbuga ngurukana bumenyi babivuganye nkuko ndiko ndabarungikira no majwi ndiko ndavuga. Mutumire hinge gato kiri ngaho. Ego ndahakubita umusumari kugira ngo abantu bahumve neza. Mu bisanzwe iyo umuntu dufate ari hanze y'igihugu cy'u Burundi ashatse nko kukugurira wowe fanta canke jewe, benshi ntibanagicisha za Western Union nkuko babigira kera canke hehe, baca barondera babantu bafise twa tuntu nk'utubiro de change nkuko wabivuze twa turi muri bijya bihugu baba begereyemwo. Nimba yagomba kuma nk'iyo $100
akaba ari we ayihereza. Ego. Wa muntu acabwira jewe canke wewe ati nakamwe mpari mikashe yawe bagushirire ko ya mafaranga. Ntabakiguhaye mu madolari waguhereza equivalence mu marundi. Wanashaka anaguha no kuri to ya marché noir. Ego. Nukuvuga rya dolari ryagumye hahandi ryari riri muri ca gihugu jewe naronse y'amarundi nyene yarari ngaha mu gihugu. Bivuze ngo leta ntiyamenye yuko jewe ari umuntu ari hanze yansororeye, ntiyamenye ko ari amafaranga yinjiye. Ego. Aho none nashatse gukubita umusumari kugira ngo abantu bahumve neza. Urakoze cyane rero nkibandanya. Iyo ni ntambara itoroshe kuko hariho uburyo bwinshi maze gucukumbura nkaraba nkabona nti rimikashe neko kashe biriko birakora muri iyo mvo na WhatsApp na Facebook muri ivyo vya communication. Naciye nsanga ahubwo igihugu kigeze hatemba. Nukuvuga iki wa muntu yakuze akoresha amafaranga abandi barondeye y'igihugu araronse na passport y'igihugu aragiye hanze nta n'ikintu na kimwe igihugu naco kimutoyeko. Ivyo rero ni kibazo kigoye cyane. Erega ukiri ngaho nyene sikuvuga ngo nta nica mare n'igihugu ahubwo agiye nagisahuye kuko benshi niyo bajino ajya amafaranga ntayo bazana. Amafaranga bazokoresha bayasiga hirya kuri twa tubiro de change agaca zino bakamuha mu marundi. Tukiri ngaho rero ni bande bakoze ivyo? Aho rero niho ico bakoze bagomvye kugira ngo ababikoze singo mpamvu bavuga amazina hari nabo bavuze ngo bacima amanda aba Pacifique ni nahazwe bande bagira mbere n'abantu batoya kuko bajya kugira ngo bashobore gukeya gere economique ntabyo boshobora bajya. Oya bajya twabavuze ko amajambo bavuga ntibigera berekana impamvu hari ibitagenda neza, bo bavuga ibitagenda neza gusa. None rero ico wakeye ivyo vyose yagomba gushika kuki mbere niyo kigitoro kibura babura amahera kugenda kukigura kugira ngo abene gihugu bace birevolta bace akajagari bikure ku ntwaro ihari bayagiriza bati ni intwaro ya pouvoir majoritaire ukabona kukavuga. Yego. Iyo ntwaro rero kubera ko bayagiriza yuko ngitariki yashwara nkuko bo bashaka bagerageje gukeya gere economique bituma Burundi budashobora kwisununura mu bijanye n'ivy'ubutunzi. Rero no kuvuga iki rero ibi by'ubutunzi tukiriko turavuga hano birahagaze ku kuntu hariho ubuhinga bumwe babaye nk'abirengagiza kuko hari n'andi mafaranga ariko arakora muri kino gihugu cy'u Burundi bace bentroduizamwo nayo nyene ariko asongera isibe nk'ayo mafaranga twita monnaie électronique aho bavuga ama USDT ama Bitcoin n'izindi ugaca usanga umurundi amafaranga yiwe ntakiyabika no mu mafaranga y'igihugu ngo yashire kuri konte ahubwo yaragiye arayavunjisha acabika muri Bitcoin canke muri USDT. Rero izo nazo nyene ziri mu biriko bisongera isibe hano mu gihugu kubera iki ayo ma USDT uvuye mu gihugu cy'u Burundi ukagenda mu gihugu ca Kenya mu Rwanda mu Bugande eka noneho hatari hake ku isi ayo mafaranga arakora kandi ushitseyo baca bakuvunjira bakaguha amadolari y'amanyamerika canke amafaranga yose bifuza muri ico gihugu. Ayo rero naco twita monnaie du peuple, c'est-à-dire que l'État ne contrôle pas cette monnaie-là. Nukuvuga leta nishobora kumva intwari iri mu gihugu nishobora gukontorora amafaranga kubera yamaze kwa amafaranga abene gihugu nyene biyumvikaniye ati mwaya yanaya. Nukuvuga ubushobozi leta nifise ngene ishobora gukontorora ayo mafaranga mugabo hari zo bita cyber security bashobora gukoresha mu gukontorora ayo mafaranga muri ubwo buryo. Ariko nabwo nyene sinzi ko hano mu gihugu cacu bwo burashika mu bushakashatsi bimaze gukora sindigera menya yuko ubwo buryo bwo gukingira
bwo kuverifya amafaranga ko bwa burashikana rigiye amafaranga mu Burundi banki y'igihugu itarayemeza yuko ahari canke akora mu gihugu cy'u Burundi. Ariko rero nayo mafaranga mpaye ndavuga bamwe muri afise imitahe babitsemo aho nyene ni kuvuga baciye banyegeza imitahe yabo muri ubwo buryo ni kuvuga muri ubwo nyene iterambere ry'igihugu riko rononekara economy donc iyo ntambara iri kiragwanwa mu Burundi ngene imeze yes yuko umuntu wese gafaranga afise amenye ingene akabika kugira ngo leta ntishobore kugira gute kumukonorora nyina bibone kagafise nyina bibone kuko no kugira ngo habe gutanga amakori n'amatagisi ni ibintu bisaba ubundi buhinga kubera ko muri ubwo buvunjayi nk'abantu bavunja muri ubwo buryo ntibishoboka kuko nk'ubu leta igura igitoro mu mafaranga mva makungu ntiyinjiye leta ni kuvuga umukuru w'igihugu atembera hanze kubera amafaranga mva makungu ntiyabonetse isukari imiti nako imiti iboneka kubera amafaranga mva makungu ntabonetse bacagenda bakabwira ngo leta ngo yananiwe kumena avuga ngo umukenyezi aravye umugabo iyo bagiye barara inzara cyangwa muraba nako cyo tugira tukaraba leta twebwe twiko twananiza leta twebwe nyene bamwe mu bandi mu bene gihugu ibyo nivyo kabisa kandi benshi banabikora batanabizi turakora hari cyo turakora ugasanga ntibiri ko bituma habaho iterambere ry'igihugu n'umuzo wari mikashe neko kashe ndabigarukeko barakwiye kugabanya aho umuntu bamutransfera muri bino bihe turi muri gere economique bamutransfera amafaranga atarenga 100 kuri mikashi ngomvye kuvuga iki ni kuvuga uri mu canguzo wewe amafaranga aragushikira uvunjiwe n'uri Bujumbura mugo ubundi ari muri Dubai yakiriye $100 wowe ndari Dubai acabwira uri Bujumbura ati irungika kuri no nimero amafaranga angana uku ubwo tusanga aramugikiye nk'iraki 7 miliyoni acaduga agenda nk'icendajuru hariya ubwo tusanga we ntavuye icendajuru baramuvunje bigenze uko nyene kubera ya communication navuga ya communication akanuze ndo ako je nagatahuye cyane karumvikana abantu leta igomba kumanza kuhagabira kuko turi mu bibazo by'ubutunzi hano kuko mwanumva nkurikirana Faustin Ndikumana aravuga ariko ntiyinjira indani ngaduha umuco kuko iyi ni ntambara n'umwene gihugu nka kumwe twagwanya intambara y'amasoro ni intambara n'umwene gihugu agomba kugwanya kugira ngo turonke ibyo dushora hanze yes hano rero hari ibintu ngoma hari umuti ngoma mvuge nubwo hari umutumwe umwe bagiye barafata ko nazi yuko igihugu kimwe abagabo bimwe mu byo nagenda avuga urutse yuko batigeze babona yuko imikasha ari menace kuri economy y'igihugu hariho ibintu bimwe no vuga kuko ni ibintu bishika nko ndavuga kimwe ingene kimeze ntangaho kugira ngo iyo ntambara dushobore kuyitsinda gere economique harasabwa iki harasabwa icyo twita souveraineté économique kuko twamaze kubyinjiramo ni ukuvuga igihugu kikiyumva cyo nyine ubwaco yuko itegerezwa gutera imbere naho hoba hari ibimeze gute nkuko batwabitanguye nge babizi hari ikindi kintu gice gikurikira twovuga stabiliser la monnaie nationale ivyo barabikoze arazi na nyine icubahiro umukuru w'igihugu aravuze ati bamubwiye ngo duza ngo gushika ngo kuri marché noir arazi ko yabivuze kiragikoze hanyuma hari ikindi ikintu bita protéger le marché intérieur ni kuvuga amasoko yo hagati mu gihugu bakagira gute bakayashigikira hanyuma maîtriser donc les technologies stratégiques bimwe ko ndavuga rero iki kintu ngaha cakane kiragoye kuko mu gihugu sindigera nibaza yuko bamaze kukimetriza mu bijanye na technology yaya mafaranga navuze monnaie électronique navuga za USDT ndavuga Bitcoin n'izindi n'amarama Binance n'izindi hanyuma hari akandi kantu kagira gatanu gakwiye kubera tubona yuko biriko biragenda bigorana ni kuvuga umuntu hakaba yuko bakeya alliance régionale ni kuvuga alliance régionale igafasha ko koshobora gukoresha amafaranga y'iwacu mu gihugu aya nyene tukagora nk'ibintu muri Tanzania mu Uganda muri Kenya dukoresheje amafaranga y'amarundi kuko ivyo bagira bigiye muri East African Community ariko sinzi iyo byahereye uretse ko babuze ngo muri 2030 niho bizoja mu ngiro hariho akandi ka gatandatu ni kuvuga cyo bita
éduquer et sensibiliser la population no kuvuga bakabwira bene gihugu hama bakabashira ku kivi nka kujya ariko bavuga ngo turimo amavoka amadushore kuyashora hanze izo tukavyumva gahaba twakarima tukama ibitego dushobora gushora hanze nkuko uwo bita David akavuga ibijanye n'ikibonobono ibyagiye amavuta y'ikibonobono navyo nyene tukabikora kugira ngo turabe dushobora kugiza umwimbu tukarangiza dushora hanze ariko ikindi icyo kwita boca bakora ibyo bita renforcer les institutions kuvuga aya mashira hamwe agwiza umwimbu kuko ariko arabikora bakeya izi za payeje izi za sangwe bakazishiramwe aba expert batuma ivyo bintu bitera imbere bidasubira inyuma ivyo biri mu byo tuma tugwana ino ntambara guerre économique ubu n'umuti nukuvuga rero none amadolari nayo ko bigenza gute kugira ngo tunayagumane ayahari tukiri gato kuri iki cy'umuti twoterera kugira ngo turabe ko igere economique twoyitsinda buriya jewe nakuze mbona hariho ahantu haba hari destine kurimwa ikawa ukuvuga hari ahantu twaba tuzi ko atakindi kintu na kimwe gishobora kuba cyo harimwa ikawa ariko ubu reka mvuge nka hano muri region Imbo kugira ngo ushobore kuba wobona ahantu hari ikawa nibaza ko ari hake cyane gose naho nyene ngaho hari akantu kinjiyemwo ikawa barayiranduye ibyo naco n'ikindi kintu kogaruka ko ivyo nase kubivuga bien c'est le moment c'est le bon moment sivyo ikawa ipampa ibi ne bintu byatuma dushobora kuba tworonka agafaranga mva makungu kandi ndibuka ko ryari itegeko ko aho hantu hatezwa kurimwa ivyo biterwa mugabo magingo aya ce n'est plus le cas. Ikindi kintu kandi novuga nuko umwene gihugu wese agomba kwiyumva yuko iyi ntambara ayirimwo directement ou indirectement kuko tanke nico gituma kuri kano ka gatandatu navuze ngo éduquer et sensibiliser la population nukuvuga navuze yuko kujya bene gihugu bafise ingene bahora batanga ikijumbu curi ku rugamba niko na nuno munsi bagomba kumenya ivyo bagomba gutanga kugira ngo ino ntambara y'ubutunzi dushobore kuyitsinda aha rero niho nshimye gutera umusumari cyane kuko iyo abene gihugu bariko bararorera intambara batayishizemwo bazokwama babona misi yose yuko leta ifise intege nke nico gituma nakubwiye nti uri nk'abagore abantu batabona ino ntambara baba bameze nk'abagore barindiriye abagabo babo ko bazana irasi nabo bagiye barara inzara bahebura ari uko bukeye mu gatondo aha rero iyo bwakeye batariye aha rero unkundire tuhatebe gato mu bisanzwe abarundi benshi iyi ntambara y'iby'ubutunzi ntayo batahura nta niyo bazi nico gituma ariko turabisigura kubera ko twuririye ku ibira ry'ibitoro cyane kuko uyu n'umunsi ugira kabiri bisa nkaho ama agence yunguruze abantu n'ibintu ava mu gisagara ca Bujumbura aja muri interieur basa nabakoze grève bagize grève mu kirundi ni yegere sivyo bagaragaza yuko bariko bararenganywa kuba leta yanse ko baduza ibiciro uko bavyumva sivyo no kuba bariko bidugiriza ibiciro uko bavyumva umuntu yobaha rezo gato cyane kubera ko ibitoro ntabwo babikuraho bategerezwa kubikura tukiraho nyene mbabarire ngira akantu mvuga ku bijanye n'ivy'ibitoro ni kuvuga ku bijanye n'ivy'ibitoro naho nye turi muri ya ntama nabwa ni igere economique niho tukiri aba bantu bunguruza abantu n'ibintu nabo barafise ikindi kibazo babikorako kuko nabo nyene mu bijanye n'ikena ry'igitoro hari bamwe muri bo babifisemwo uruhara nabo bigenda gute uno munsi tuvugana aragenda akagura igitoro bakamuha mu modoka yiwe nkuva Rumonge Bujumbura
uwo arashobora kugenda agapakira abantu akabajana i Bujumbura akabasubirana agaca avuga ngo igitoro kiraheze canke gitaza Bujumbura kumbe yagiye arakividura gikuramwo aca kidandaza ku mahera menshi amaze kwidandaza ku mahera menshi bica bituma nawa muntu akiguze mu nyuma atabaki agishobora gushikira y'amafaranga byoroshe gikaca kizimba n'ikibonetse mu gihugu kuko mu gihugu kiraboneka nk'ubu batanze Sopebu no munsi yatanze ku mastation atari make exactement nabibonye nanje ego nukuvuga iki rero ico gitoro naco nyine imodoka zinywa naco ndeke Silveye yabacari Silveye twabwe duti ino modoka yanyo yiri 60 none 60 zikora he nahe umwanya ungana gute ubundi bwo nabo bacagenda bakakividura bakakidandaza ku bibune bimwe biti bibune canke ibipatu aha rero reka tuhatebe ko gatumba barire mu bisanzwe ego iyaba biyumvamo ko bari muri iyi ntambara y'ivy'ubutunzi ababunguruza abantu kuba boba baguze ego dufata ivyo bitoro mu buryo bwa magendo ntabwo bakagomba guca bahanika ibiciro bagaca bongera bagapakira n'abantu nk'indagara uko bigombeye motife ngo nuko baguze ibitoro ku magendo sivyo par exemple bazi ibintu bita gukamira mu nduru erega bo baca baba speculateur ico bita speculation ariko gishika kwico abo bashoferi canke batwara bunguza abantu n'ibintu baca bagira ico bita speculation bakikika mukiza ivyo bita kwikika mukiza nukuvuga kwikinga gahumbezi ukikinga ijoro kugira ngo uce mwabene gihugu nayo leta iba yakubonye avuga ati bofu mumarika kwiyunguruza mugabo tukamanza tugafata intumbero y'ibi bikorwa hanyuma twaronka igike kibonetse mugabo ikindi kintu je ngaho ndiko ndasaba mu bijanye n'ivy'ibitoro birakwiye niba hariho umuntu akoresheje itoro pass birakwiye yuko rero nabo nyene bahejeje kunywa ca gitoro banyoye tubona stoke yabo tukavuga duti yavuye ngaha ahantu runaka yashitse ahantu runaka avuye kiri autant de litre yavuye ngaha ashika ngaha avuye ko autant de litre bibe bien calculé naho ubundi bwo nabo nyene baragenda akakinywa ahubwo bagaca bashira imodoka ahantu hakividura agaca kidandaza kuri magendo yana kinyoye iyindi ngorane iri ngaha yego iyindi ngorane ubu imodoka nyinshi ego zifise ama double réservoir ego nukuvuga dufate nka TI dusanga tuzikinywa amaritiro 60 ego mugabo kuri situation turimwo aragenda akayaguza agaca ashiramwe n'iyindi reservoir ugasanga TI iriko iranywa amaritiro 160 180 sivyo aya maritiro rero kumbure yaciye mu ryahumye yakoresha amanyanga yiwe akinyoye kw'ipompo uyu munsi hari ukuntu baciye bagenda barisekuriza bamwe n'abandi bimba ama reservoir yabo muhira barimbira ibinogo bahambamwe ibitoro abandi nabo ugaca usanga babishira mu mabido bakaja kubinyegeza mu mazu yabo kugira ngo baze bidandaze kuri marché noir bukeye yumvise handi hatanzwe igitoro aca asubiraho kandi agashiramo ayandi maritiro 160 nukuvuga muri 2 jours gwabisanga imodoka imwe inyoye amaritiro 320 none aha igitoro kizoreka kubura gute ariko rero cyo muca mutahura ngaho nikihe umwene gihugu nitwe mufubira kuko iyo bitahari aravuga ati akabonetse reka nabingaye nanze ndakajya ko nabingahe muri no siwaswe nababwiye gukamira mu mwijima canke gukamira mu nduru bakamiye mu nduru batomboye ariko gusa je kintu novuga nukuvuga nuko bomenya bati imodoka ziko zirakora nizi zanyoye igitora hanaka nora ngubo izimo amastasyo bahaye ibitoro urabona yuko abafisi ico bitana mari application menga niko babivuga application igitoro pass gitoro pass ikora kuri station yo igisohora barabona yuko hari abakinyoye ubwo bamwe bakinyoye bariko baragikoresha he aho bagikoresha haraboneka cyane naho nyine abandanya bazimba bene igihugu kwa kundi ngo tabuze babandi bakironse bakinywa
kuri station bakoze kwa kundi nyene. Icyo ni kibazo, no kuvuga rero aharakeneye ikintu bita esprit patriotique ituma abantu bagira icyo gukunda igihugu, kumenya gukunda igihugu cyarico kucitangira. Niba umusirikare ashobora kugenda ku rugamba, ashobora kugenda ku rugamba akagwayo agapfa, birasabwa yuko n'abano bashoferi cyangwa bano bantu mu bijanye n'iby'ubutunzi bw'igihugu nabo hagira uwitanga agakora n'uwonse ako gatoro akamenya ingene agakoresha neza, akavuga ati ko ndakironse kuri makeya ku bibeyi y'igihugu ya leta, reka nanje nce nunguruza abantu ku bibeyi ya leta. Iki kintu uvuze mon frère ni ikintu gihambaye cyane, ni naho nashaka ko tunashika wanashaka buriya. Ego birakenewe ko abarundi twese dutahura ko urugamba atarugwa leta gusa. Mu busanzwe igitoro kuba kitereko kiraboneka uko byategerezwa, twebwe abenegihugu tubifisemo uruhara. Turiko turatiza umurindi babandi bariko bararijo n'umurango bagwanya leta, bananiza leta mu buryo ubu canke buriya. Ego nukuvuga muri guerre économique barafise ahantu bagiye barashira amafundo n'ahandi, bagaca bikora kandi kuri guerre médiatique niho rero baca babohera bene gihugu mu mitwe no mu mitima bakabateranya na leta. So izo ntambara zibiri rero izo mu gihe bene gihugu bataratahura ko bazifisemwo uruhara, turacananiza leta kandi mu buryo buhambaye cyane. Nakubwira akantu ndazi ko bofise wararongoye ufise umukenyezi. Yego umukore ntutomubwira ngo nari nasumye inyama hirya yejo muri munsi ngo abuze ati ngomba kurya inyama. Oya nguko rero nabene gihugu ko tumeze twebwe tudatahura ibijanye ni bamwe mu badatahura ibijanye n'ino ntambara turimwo bo baguma bimere nk'abagore bavuga ati ima nubwo umusigurira gute navyumva umugore nubwo umubyeyi no munsi nabuze ntapfa kubyumva n'abagore bake bavyumva. Rero kubera abagore bake badashobora kubitahura, hari n'abene gihugu rero udapfa kubwira ivyo ngo abitahure. Nico gituma rero hari ingingo zimwe muri ibi cyo tugenda tuvuga leta ni bamwe mu bagize leta bakurikirana ibirefo bashobora gufatirako hanyuma akagerageza kuguma bagabanya bimwe nubwo hari ivyo bamaze gukora mu byo navuze hano hejuru, ariko n'ubundi bandanije muri ino guerre économique turimwo hari ibindi bintu bikwiye kugira gukorwa, kuko nsa n'uwari yabivuze nk'ubu twavuga ukugabanya ibintu dukura hanze bidakenewe. Kugabanya ibintu dukura hanze bidakenewe, iki ni kintu leta ikwiye kuraba. Banse kugira naho kubera y'amafaranga avuye hanze atigeze yinjira mu Burundi baca bavyempoza amahera menshi, kuko nk'imibinyu ubu bayempoza amahera menshi kubera n'amafaranga yinjira tutazi yazananye. Ikibara gikoze hanyuma hari n'ikindi bita kugwiza ugushora hanze, iki kintu ntituragishikako neza. Hanyuma nukuraba mbega ni gute amadolari canke amafaranga mva makungu yoshobora kwinjira mu gihugu. Iyi strategy canke ubuno buryo bwo kugira ngo ibitu bishikeko biracatugoye cyane, na cyane ibitu bisaba umushikiranganje ajejwe umubano w'igihugu n'amakungu. Aha hantu kubera niho akwiye guhagarara gose. Ubwo niho tubisaba. Hanyuma hari ivyo twokwita ni gute twotuma hataba inyuruzwa ry'amadolari cyangwa ry'amafaranga mbamakungu. Bimwe navuga bijya bintu ko bihagarika gute. Hakacaba ico twita kugumizaho barabikoze ku ico twokwita stabiliser le taux d'échange, ikibara gikoze. Gusa gato hari akantu uvuze, aka kantu ngo ni gute hobaho gukurikirana kugira ngo ntihabeho inyuruzwa ryajya amafaranga mva makungu. Ego ahubwo je nibaza ko nyabuna leta yo kwifashisha urugwaruka nyene rw'abarundi turafise incabwenge bakayifasha ingene ahubwo boshobora kugira leta yoshobora kumenya ingene aya mafaranga akoreshwa ku mbuga izi monnaie electronique zishobora kuba zuba benefique ku gihugu.
nompa kugira kuko gushika nkuko wabivuze biragoye kumenya ko leta yoba ishobora kugira kuba yo kontrola amafaranga. Igihe cyo mbona ahubwo nuko leta yoraba ingene ahubwo nyabuna amafaranga yokoreshwa mu gihugu ukuri kwamye kumbure, nibaza ko navyo byogira ico yifashije gusumba ko yorinda ko aya mafaranga akora ngaha. Ivyo navyo nyene vyo bamuvyofasha ariko naho nyene ivyo bobizana bamaze kugira ico bita maîtrise de la technologie stratégique. Exactement. Ico kitarabaho ni ndivyoshoboka. Rero no kuvuga ndiko ndangiza rero bimwe kugira ngo uko ibintu ko tubivuga two birarako ivyo birasabwa yuko rero haca habaho uko leta ishiraho aba expert ubijanye n'ivy'ubutunzi. Abantu mpanuzi wa jambo mu vy'ubutunzi ego me bashobora kuba bahari muri ministère des finances, bashobora kuba bariyo ariko none baca basigurira bene gihugu. Hari umu expert urumva yasigura ibintu bimwe mu bene gihugu ntuze aragenda agasigura Faustin Ndikumana ariko turakeneye umuntu wa leta nimba umuvugizi wa finance akabisigurira bene gihugu akagenda kubisigurira bene gihugu canke akaba ari aba expert canke equipe nationale yijejwe kurwana intambara y'ubutunzi bagatanga ivyimviro vyabo ahubwo akaba ari aba expert igihugu gifise mu bijanye n'ubutunzi. Abo bantu duteza kubamenya ko naka no expert muri economy mu bijanye no kurwana guerre économique akaba bitumwa ko tukamumenya. Abo bantu bakigishwa mpaka uburyo bagwa tukabibona atahanu namwe haca amafaranga mba makungu yose akarongora yinjira mu gihugu. Sindana uko muri ko muranyuba neza aho ndahatahura jewe ndabumva kabisa. Nukuvuga ngo rero ikintu norangiriza ko ningene umwene gihugu wese arinze agenda hanze guca inoti. Ayo mafaranga yose nukwiga uburyo bwose ashobora kurongora yinjira mu gihugu, hanyuma bajya bene gihugu bene kuyakorera bagire access yo kugenda kuyatora uko bayifuza kuko baba yakoreye, ahubwo ni habe ukunyaruka kuyakura hari yabayazana kuko hariho ukuntu nayo nyene ikora ko nk'idolari 1 canke 2 ugasanga birabaye benefique ku gihugu. Ico nico kabisa kiranahambaye cyane. Ico nico kintu cyambere novuga. Hama ibijanye no gushora naho ibijanye no gushora ibi bintu dufise hano mu gihugu nimba leta arashoboye kurema OBR kujya OBR ikora ibisata vyose nibabihe system ya OBR. No kuvuga mu gihugu tumenye duti bashoye ota ibiro bingana uku vy'inzahabu, ibiro bingana uku vya korota, bashoye ibiro bingana uku vy'agahawa, ni dufise isoko niri bashoye ibiro bingana uku vy'icayi, bareke kubiha no mashira hamwe tutabona ariko akora mu mwijima, tutabona duti agahawa kinjije aya, icayi kinjije aya, mu butare havuye mwaya, tubibone bibe ku mugaragaro. Hari ico twokwita la bonne gouvernance. Neza cyane hano norangiriza muri make ku kiganiro cuno musi. Uvuze ibintu bikomeye cyane. Ndizera yuko n'umusesanguzi yashoboye kuza murunganiranira. Numvise ko muvuze ibintu nkora mutima kabisa. Umurundi wese atari yibaza yuko ivyo bintu ari byo mvo n'imvano zituma mu Burundi hama hari iyi guerre économique. Nizere rero yuko abadukurikanye bashoboye kubitahura kandi bagiye kubikurikiza uko mwumvise yuko harimwo ukuboko ku Murundi jewe canke uriya. Reka ndagushimire cyane wewe mutumire wacu washoboye gufata akanya kugira ngo ushobore gusobanurira abarundi bose muri rusange na cyane kuri kino kibazo gisanzwe gihanze uburundi bwacu. Murakoze cyane. Kananje shimye n'umusisanguzi turi kumwe muri studio nawe yagerageje kubabwira ivyinshi bitari bike. Bwana umusisanguzi, nizere yuko benshi mu badukurikirana bashoboye gutahura kandi tugiye kuba gufata iya mbere kugira ngo ibi bintu tubishire mu ngiro, kuko mwumvise cyane yuko leta ataciye kwishoboza mu gihe abene igihugu nabo batoshira mu kuboko. Ntitwokwama tumeze nka wa mugore yamaze yuko umugabo afise irasiyo, nubwo umugabo yoyibura umugore akama yiteze yuko umugabo azana irasiyo. Murumva yuko ico kintu ari ikintu gikomeye cyane. Nawe reka ndagushimire cyane. Yes, urakoze cyane bona journaliste. Mugabo hariho akantu kamwe nagomba nongereko kugira ngo turangize kino kiganiro. Mu bisanzwe
abarundi twabonye turuhutse intambara y'amasasu ruca twibaza ngo turarutsinze ubu n'amarame mugabo twakize intambara y'amasasu ariko intambara ziracahari na nyinshi kandi izi ntambara zose zikenerwa ko ari twebwe nye n'abenegihugu tuzigwana sivyo je ndibuka kera hagitangwa intambara z'amasasu hariho abenegihugu batatahura ibyo ari byo bagenda babitahura bivanye n'uko iminsi yagenda yicuma so rero birakenewe yuko abarundi tumaze gutahura intambara turimo tuzereka abandi mu buryo bweruye sivyo tukaba abanyambere mu kwereka abarundi bene wacu intambara ziriko ziragwanwa izarizo ndahamya yuko abarundi benshi bariko baratiza umurindi umwansi w'igihugu batabizi sivyo abarundi ndagasubiremo abarundi benshi bariko baratiza umurindi umwansi w'igihugu mu buryo batazi bariko baramwapuya bien sûr kuko nimba kanakaje agasemerera ati leta ni muyiyamirize vyanse kubera igituro cabuze wowe ugacukurokera ngaho ni mutuvireho leta byabananiye kubitwara ntacyo mushoboye ntuzi yuko nujya yohaza bidashobora kumunanira kuko utazi yuko aho aba bananiriwe ni vyiza rero yuko tumenya ingamba turimo kino kiganiro dukoze kibaye na kireki nibaza ko ari ikiganiro kiri mu vyambere dukoze bihambaye abarundi benshi bagomba kumva tubasabe mu by'ukuri mu gitangaze ahenshi hashoboka kabisa abarundi turi abantu dukunda kurahura sivyo mugabo turakenya abarundi mu mutima baza baradusakariza amakuru y'ukuri benaya tumenye turiko turagwana izihe ntambara ubu turiko turwana intambara y'ivy'ubutunzi sivyo mu ntambara y'ivy'ubutunzi jewe nca nkenera ko ndayitungiramwo na wewe uyitungiremwo na naka ayitungiremwo muri uku kuyitungiramwo nibukenesha leta sivyo aha hantu tubagabire cyane ahantu tubagabire ikindi kintu novuga ndagomba gutunga urutoki ku bitangazamakuru byo ngaha mu Burundi sivyo ndagomba kabisa ndabitunga urutoki iyo hageze ibitagenda neza kuri leta bose amakamera umenga acameneka ntibavuga sivyo iyo safe uyu n'umunsi ugira kabiri imiduga itariko irakora idugana abantu n'ibintu muri interieur mugabo toujours bya bitangazamakuru byibereye mu bisusu by'abakobwa mu nzoga ibiki n'ibiki aho gufata umwanya bahumuriza bene gihugu babwire bati hari ikibazo kimeze uku noneho bona journaliste ngira ngo inama yabaye sinzi ko baratangaza n'ibyabaye yabaye ku mugoroba uno munsi abari charge no kubijanye no kunguruza abantu n'ibintu bakoranye kugira ngo kino kibazo bagitorera umuti iyi ni nkuru nziza cyane gose ibitangazamakuru twagomba gutangaza kugira ngo abene gihugu batumva ya maradiyo cyangwa bataronse inkuru yuko inama yoba yakoranye kugira ngo barenge nabikemura barema gatima babimenye mugabo kubera yuko tutego twashikiriza amakuru babene gihugu baguma gutega toki ngiyi leta ngico dukora ko gamana yanje cyane gose bwana musisangozi ku bijanye n'ibimenyesha makuru hari bimenyesha makuru mengo navyo ahubwo habaye ikintu bagerageza kwikurako ko kugira ngo bimbe mu mizi ikibazo cyari kare nabo ikinyamakuru cazindutse kuri Kotebu aho cyariko kirabaza abantu ku bijanye n'ingene bariko bariyunguruza ho kugira ngo batore umwanya bababwire imvo n'imvano bashobore kurema agatima mu bene gihugu ahubwo babaza ati we ngaho hamaze imisi ngaho nibakarabaye kwerekana yuko ivyo binyamakuru combien de fois tubivuga leta sense ntibibona kandi uko tusanga bitagwa na sense bana journaliste ugasanga iyo sense ntirikira controlling ibintu bariko barashikiriza icambere mwene gihugu apfa muri we hari ikintu mama yakunda kumbwira ati burya rero ugiye kwivuza ku muntu uzi yuko akuvura neza
nubwo woba ugwaye inzoka 80% uba wakizi ukimutumbera akaguha ikinini cy'umutwe ucukira mugari wa muntu wama uvuga ati uyu naho yo mibikibiki nta kuvura neza nukira rero dutegura abiwacu ababene gihugu bacu harimo abene gihugu abadafite na capacity tari ndende cyane usanga bavyumva ku munwa gusa batazi kwimba mu mizi y'ikibazo caje kiva ivyo rero birakwiye ko tubiyegereza tukababwira ukungene imeze hako tubabwira yuko ngo aha ngo hamaze imisi ngahe imeze gute ngo ubibona gute vyambabaje cyane fashuwa so bwana journaliste reka dukubita umusumari hano hantu dutera kamo ibitangazamakuru byo ngaha mu Burundi sivyo kuvuga ibitagenda it's okay ni uburenganzira bwawe ariko rero nimwerekana impamvu bitariko biragenda kandi muce muvuga nibigenda neza byose nibigenda neza yes turafise umutekano turaryama urashobora kuva muri ville saa 6 ijoro saa 7 ugashika muri quartier yo yose amahoro tuva ngaha sangapi hari unahura n'imbeba nta n'imbeba baje turaho reka rero bwana journalist twaganiriye byinshi jewe ngomba kwita umusumari naha abene gihugu nitwige kumenya no gutahura yuko ubutambana na mukeba nta kubita urugohe sivyo bamwe twagwana intambara y'amasasu barabonye yuko twabanesheje ku muheto ku ntambara y'amasasu ijya barabonye kabisa yuko atanga uvu bafise baciye batanga izindi ntambara ikomeye cyane izogorana gutsinda mu gihe abene gihugu tutayitahuye intambara economique intambara y'ubutunzi bisaba rero ko umwene gihugu wese afata ingamba yo kumva ko afise uruhara muri intambara y'ivy'ubutunzi kabisa twige kurima ibitegwa njabukamazi cyane gose kugira ngo leta ibishore hanze turonke amafaranga mva makungu yinjira mu gihugu kabisa twige kubungabunga bino bike dufise igihambaye rero mbakurangirizako nuko tutomera nka babandi twige kunyugwa nivyo dufise tubumbwe nivyo dufise buriya hari umugani baciye ngo ingenzi y'imihana niyonzani y'amazimwe buriya mu bigendereze neza abantu bakomeza kuzira amazimwe tugira amahoro tureke no gutana kumwikomo hari abantu benshi bafite gutana kumwikomo reka renda bashimiye cyane mwebwe twabanye makino ikiganiro kitari kigufi ikiganiro hafi saa yose ndibaza cyashoboye kumara abantu bake kandi renda gushimiye cyane bamaze kino kiganiro ushobore kugishikana kure cyane hashoboka ukipartage mu bandi kugira ngo buri murundi wese ushobore kumwumvisha n'ubwo yobatarika atahura ibitiyo turavuga fasile makumbure kizofasha abantu benshi gusigura n'abantu benshi bajingura imitsi abantu benshi nibazi ko turi mu ntambara y'ivyo ntabyo bazi umva ku gitoro cyabuze mugabo ntibamenye ko ari guerre économique guerre z'amasoro twarazicitse nko wayivuye reka rero ndabashimiye cyane bwana musanguzi ndinagushimira cyane kandi gose yes nandi ndagushimiye bwana journaliste dushime n'abadukurikiranye aho bari hose of course Imana niyadushoboza tuzosubira ku munsi wejo cyane gose kandi mwishime cyane akurikirana BF by'imva mutima na babandi badatangwa usimbira muri commentaire bakavuga yongene ukuntu ibintu nabo bavyumva turabaha ikaze iyi ni deba yabaye ndende ni deba nini tutovuga no munsi tutovuga amasaha ngo turima tuvuga iyo munsi wose turima ni deba ndende bisaba namwe yuko ibitekerezo turashitseko ushobora kubishira muri commentaire hama tubandanye twubakana twebwe hagati yacu twebwe abarundi nuko rero ndagusabe ugiye subscribe hama ndakwifuriza ijoro ryiza ubandanye kuranirwa mu byanyu ndetse no mu banyu bye bye.